Yes, bakunzi ba Shali TV ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe muri kumwe dukurikirana mwese aho muherereye ku mpera zose z'isi impande zose zigize isi ndetse nizigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni Elma Love mwarimu umutadebukirwa wanyu ati arabakunda cyane aho muri hose, ariko ndanababwira neza yuko no musugiye turabire hamwe muri rusangi ibintu vyaranze indirimbo ya Otile Brown na Sadbi kuva ku ntango gushika ku iherezo. Reka duhere kwanza ku ntango kuva tucumva ko indirimbo igiye gukogwa. Hari haheze igihe kitari gito cyane tutabona Sadbi muri kano gakino, tutumva Sadbi muri kano gakino, ahubwo tukabona abana biwe intama ziwe arizo zikora, aho novuga nka Benturo Pondis no musasanzwe ari mwibohero ndetse na Bernice akaba ari bariko barakora gakino muri ano mezi yose menshi aheze. Amarira yari menshi cyane ku bakunzi umuziki wiwe ndetse n'abakunzi umuziki ndundi, bakavuga ati impano yacu yagiye he. Haheze igihe Sadbi yaratangaje collabo, nivyo twese twarayumvise turagiye kwa turavuga ati Uburundi bugiye kumenyekana, bugiye gushika aho twifuza yuko buzoshika ejo canke hirya yejo biriko biraza. Ariko reka dufatire neza cyane ku ndirimbo imaze gusohoka muri no mwaje tuganira. Indirimbo imaze amasaha abiri asohotse, isohotse aho yo biri kuri views ibihumbi 6,677 mu masaha abiri gusa. Ariko turiko turiyumvira ati ese uru rugero rurashimishije canke bimeze gute? Kuko turazi neza yuko Otile Brown atari umwana muto cyane, afise hit nyinshi, afise visibility nini cyane mukurikirana. Turibaza ati ese ntarayisambaza kugira ngo abantu benshi bayibone bayihurumbire, ko mbona umenga sikirenga ku ruhande rwacu uko twavyiyumvira. Aya namwe mu majambo akomeje kuvugwa n'abantu hirya no hino mu magroupe ya WhatsApp atandukanye ndetse no ku mbuga ngorokana bumenyi. Ariko reka twibukanye neza yuko video yakorewe hano nyine mu Burundi, audio ikorerwa hano mu Burundi, aho yagiye guhinyanyurirwa tu kwa Habaskis hariya mu gihugu ca Uganda. Yes, turavye muri video turabona neza ku ntango, turabona logo ya Crown Royal iri hejuru nka brand ambassador wayo, aravuga ati reka mbanze ndabatwikire namwe mukora akazi. But reka tugaruke ku bintu biri ndani neza muri video tuvyigeko ku ndirimbo. Ikintu cyambere kigyoshe nuko Otile Brown bamurimbishije ikirundi ndetse ubona neza yuko atari cya kindi cyo gucisha ko, ahubwo cyari ikirundi kiza cyane kigyoshe no kumviriza, kigyoshe no gutahura, ndetse akanakiririmba neza akakijana ku murongo mwiza. Cyo ni ikintu cyambere kiza tukwiye kwishimira. Twafashe ikirundi tukijana international, niyo nzira yayo. Ariko kandi reka tugaruke ku nyambaro zari ziri muri no ndirimbo. Hano nahashika ndumva ngyohewe, but sinifuza ko nogenda ndahavuga direct muri no ndirimbo. Reka mbanze ndahakubikire ndakubwira impamvu mvuze inyambaro. Reka turabe kuri no mukobwa yaramaze imisi asirikira hirya no hino ku mbuga ngorokana bumenyi, batangaza yuko yo ari we mukobwa mushasha yo bakundanye na Bizimana Boubacar Karum, benshi muzi nka Sadbi Satura Mabafre Marshal n'ayandi menshi yagiye yitwa n'abakunzi b'ibikorwa vyiwe. Numukobwa ubona neza yuko yari mwiza cyane, ariko tuko turaraba ese yaravyifashemo neza muri video, kuko tubona umenga ni gambere tumubonye. Ariko umwe wese twakeneye ko aduhereza comment yiwe, tubwire neza ingena mubona yuko yaktinze bien canke vyaramugoye tu bavuga ati reka tuve gukora uko twaronse umwana tubana ko ari mwiza tu. Ariko sinzobere mu kazi tubimumenyereyemo cyane, yitwa Ashanti Hassan. Ego no Murundi kazi, ariko kandi abangaha nyene ibujumbura. No mwana mwiza cyane akora akazi kiwe neza. Ariko turavye harimwo aba Queen Video babiri, aba Video Vixen babiri, uwundi utaramenya neza uwari we. Aha anya kukiyaga Tanganyika hariya kuri World Beach, kuri iyi script yo mu mazi, biragaragara neza yuko umukobwa yarafise ubwoba. Ni hahandi nyene ho kwihagarara ko biragaragara. Mu birabe neza musubize inyuma gato, murabona ingene umukobwa yagoma ashaka gufata Sadbi nguvu mu gihe yari script yo kwirekura ngo aryoherwe, ariko bikamugora gukora. Utune tumwe mutunenge tugenda turabona hari indani, ngira ngo bibagiye gukata kugira ngo bashireho vyiza bareke bibi. Ariko reka ngaruke kandi rero kuri za nyambaro bambaye neza.
wabambise bamwita romantic stylist no mu stylist wa Bizimana Boubacar Karom Sadbi benshi muramuzi cyane muri cyagihe cyaza insolite za koti usanga zisa yambise nakakambika naka impuzi imwe twaramumenye cyane uri ya mutipe ariko kandi no mutipe yambika abantu neza gusa yarabambitse neza muri no video ntitubesha nk'imvrima barambaye bien nubwo twari twiteze ko na Bernazi tumubona nko twabonye ko nawe nyene yari ahari muri location ku ntago shaka kuherezwa tuzipetete nawe azohava mu queen video nkuko vyabaye mu ndirimbo ya Sadbi na Bahati gusa sivyo twabonye aba queen video babambitse neza babasiga neza ariko kandi ahantu rero hanini cyane tugomba kwibaza ni kubera iki Otile Brown bamwambitse agakanzu kandi kakamini mu vyihweze neza ngaha kuri sheet ari kumwe n'uwo mukobwa biraboneka neza yuko Otile Brown mpuzu yari yambaye karakamine kagakanzu benshi baravuga ati inyambaro bamwambitse ngaha ntiyari ibereye kuko hajyanya n'ahantu habera n'ahantu hagenzura ingenzi ndetse bakagenda bakabona imico n'akaranga vy'ikirundi ni hahandi muri ya ngingo ya Visit Burundi barazi ko ari byo barimo ariko kavuga ati none se iyi nyambaro yari ibereye hano hantu ni kibazo tugomba kuyumvira cyane twese yari ibereye hano hantu cyane bimeze gute comment yawe turayikeneye ariko kandi ntiwibagire gusupporting uno munsi ni tariki 5 z'ukwezi kwa11 hasohoka ibikorwa byinshi cyane by'abaririmbyi nkuko twagiye turabibona ku makava yabo twaraye tubonye kandi Gisbakunzi ba Shali TV iyi video ntitubeshanye ni video nziza cyane ndetse ikoze ku rwego mpuzamakungu turiko turayiraba ariko reka tugarukire inyuma gatoyi kuri Bizimana Boubacar Karom Sadbi ese Sadbi turiko turabona uno munsi ni mwiza nk'umwe twari dufise cyagihe cya kera cyagihe cy'abanyanzobe cyagihe cy'abanyampinga z'abanyandika canke yarahinduye amajambo menshi hirya no hino dukomeje kuyabona bamwe bavuga ati Sadbi yaririmba neza kera Sadbi yakora akazi kiwe neza kera abandi ati no Sadbi uno munsi niwe Sadbi wanyawe twipfuza kuzobona ariko turakeneye neza yuko no munsi rero tubiharurira muri comment umwose aje muri commentaire atubwiye ingene Sadbi uno munsi amubona Sadbi uno munsi aririmba gute Sadbi uno munsi yandika gute ese indirimbo za Sadbi uno munsi zirakunyura nk'iza kera za zindi za hariya kuri inkuru y'ukuri za ikete za imvune abantu bamukurikiranye kera za ikinyamugigima n'izindi nyinshi zitandukanye yes Team Satura aho bari hose ndazi neza ko baza kuza kuvugira umuntu wabo ariko turakeneye opinion umwe avuga ikiri ku mutima tutaravye fanatisme cyane ikiniki gusa ntitubeshanye kuri ino ndirimbo iyi ndirimbo international ariko dufise ubwoba ese muri baza yuko izohava kwiza 1 million mu gihe kingana gute twarabonye ko indirimbo ya Sadbi na Medi Beautiful yakwije 1 million mu kiringo gito cyane tutibaza neza yuko petete bizoshaka kubeshi baravuze ati Sadbi yagumye atinya gusohora iyindi ndirimbo kuko atari siri ukazosubira kuronka umuriyoni w'ama views mu kiringo nk'ikige yaronse ndetse bikamutera ubwoba kugira ngo are kuri ino ndirimbo mu gihe tuzi ko nyene yaratevye gatoyi yaramaze igihe itarakogwa tuzi neza yuko iri kirakogwa Gisbakunzi ba Shali TV ni Elma Love mwarimu umutadebukirwa wanyu nibaze neza yuko indirimbo mwayakiriye neza aho muri hiyo onye ariko niba utayakiriye neza aja muri commentaire niba yakiriye neza naho tubwira ikintu cyako kuryohe muri ino ndirimbo kuruta ikindi cyane ikintu cyakubabaje cyane muri ino ndirimbo utari witeze wagisanze mu kibi cyane cyiza kugira ngo na Sadbi nasoma zino commentaire avuge ati aha hantu narakoze umuti cyangwa aha hantu narakosheje bivanye n'ingene amajambo y'abafan mu mubwira ndakunda cyane gira subscribe kuri Shali TV utarayikora umaze kuyikora nawe n'umuntu w'amateka Imana imumpezagire cyane ciao tuzadusubira ntimwibagire neza yuko indirimbo iri kuri YouTube channel ya Bizimana Boubacar Karom Sadbi bye bye.